ubwoba nirimo mu majambo yanditswe mu bitabo byinshi kandi buri muntu wese afise ubwoba n'umwasi wa buri muntu wese. None gute woshobora kunesha ubwo bwoba? Muri no video nivyo tugomba turabire hamwe uburyo ushobora kunesha ubwoba n'ibintu utegerezwa gushira kugira ngo ubwoba bwawe bwose buhere. Ndifuza yuko ubana nanje muri no video. Nimba ufise ubwoba bwo gutangura ikintu, nimba ufise ubwoba bwo kuvugisha abantu, nimba ufise ubwoba bwo kuvugira imbere y'abantu, nimba ufise ubwoba bwo kunanirwa, ivyo byose birahera ni warabe no video. Rero ndifuza yuko ubana nanje kuva ku ntango gushika kwiherezo kugira ngo ushobora kugusangiza bino bintu kugira ngo ubwo ufise buhere burundu. Kandi kugira ubwoba n'ibintu bisanzwe, ariko kumenya ukuntu ushobora kunesha ubwo bwoba nico kintu gikenewe cyane. Ikintu ca mbere cegerezwa gukora kugira ngo uneshe ubwoba ni gutahura yuko ufise ubwoba, kumenya yuko ufise ubwoba, kwemera yuko ufise ubwoba. Iyo niyo etape ya mbere yo kunesha ubwoba. Ikintu nifuza yuko ukora hano ni gufata urupapuro ukandika ubwoba bwose usanzwe ufise. Ushobora kuba ufise ubwoba bwo kuvugira imbere y'abantu, hageze yuko kuvugira imbere y'abantu bicanka. Ushobora kuba ufise ubwoba bwo gutangura ikintu, ugasanga ufise ubwoba bwo gutangura business kandi wavyifuza gutangura iyo business, cyangwa ugasanga ufise ubwoba bwo gushibwa urubanza n'abandi bantu, ugasanga uriko wiyumvira ninatangura kino kintu abantu bazovuga no majambo, bazovuga bino. Ubwo bwose n'ubwoba, hari ubwoba bwinshi ushobora kuba ufise. Rero ikintu ca mbere ni gutahura yuko ufise ubwoba, ukamenya uti je ndafise ubwoba kuri kino kintu. Kandi niwatahura yuko ufise ubwoba mu kintu kanaka, bizoguha ubushobozi bwo kunesha ubwo bwoba, kuko niwatahura yuko je ndafise ubwoba, iyo niyo etape ya mbere yo kunesha ubwoba. Ico nico kintu ca mbere nifuza yuko ukora. Manza identify ubwoba ufise, hanyuma wiga ukuntu ushobora kunesha ubwo bwoba ufise. Kuko kunesha ubwoba ni ikintu ukora buke buke, si ikintu ukora umunsi umwe hanyuma ngo ubugihejeje, ko ni ikintu gisaba kuguma wimenyereza kugira ngo ushobore kunesha ubwoba. Etape igira kabiri yo gukuraho ubwoba. Ubwa mbere navuze yuko utegerezwa gutahura yuko ufise ubwoba. Rero etape igira kabiri ni gusubiriza ubwo bwoba, ukabusubiriza n'ibintu byiza, ugakuraho ivyiyumviro bibi, ndavuga les pensées négatives, ukabisubiriza n'ivyiyumviro byiza. Umunyabwenge umwe niwe yigeze kuvuga ati niwafata ivyo vyiyumviro bibi ukabisubiriza n'ivyiyumviro vyiza, uzotangura kuronka resultat nziza. Ikintu gikenewe cyane gukuraho ivyo vyiyumviro bibi. Par exemple ndaguha akarorero, nimba wiyumvira yuko umugambi wawe niwawereka abantu bazohava bawugaya, maza wiyumvire niyo mahigwe yanje yo kwerekana umugambi wanje, aho kwiyumvira yuko bazohava bawugaya, ahubwo utahure yuko ariyo mahigwe yawe yo kwerekana umugambi wawe. Akandi karori, nimba wiyumvira yuko kino kintu utagishoboye, ifo yuko wiyumvira ni gute noshobora gukora kino kintu, ninagikora n'amahigwe yo kwiga, nishananira n'amahigwe yo kwiga. Rero ivyo vyumviro bibi usubirize n'ivyumviro vyiza, kuko ubwoba hanini buva mu vyumviro bibi. Ivyumviro dushiraho sinshoboye kino kintu ninagikora bizogenda nabi, ninagenda imbere y'abantu bizogenda ukunuku, bazongaya, bazovuga yuko ata kintu ushoboye. Ni ibintu byose bibera mu mutwe. Rero niwatahura yuko ari ibintu bibera mu mutwe, ubwo bwonko bwawe buzogufasha gushiraho ivyumviro vyiza. Rero nimba ufise ivyumviro bibi, iga gushiraho ivyumviro vyiza. Ntiwiyumvire yuko kino kintu ndagishoboye, ahubwo wiyumvire ukuntu ushobora gukora ico kintu. Watahuye yuko utegerezwa kwiyakira yuko ufise ubwoba. Rero etape yo igira kabiri ni gukuraho ivyo vyumviro bibi usanzwe ufise. Ikintu kigira gatatu canke etape igira gatatu utegerezwa gushiraho ni technique nkunda cyane yitwa visualisation. Rero uvuga visualisation bisigura iki? Visualisation ni kuvuga ni guproject ikintu, kwiyumvira yuko uri kurakora ikintu neza muri kazoza. Par exemple nimba ufise evenement yo kuvugira imbere y'abantu, aho kwiyumvira yuko bizohava bikunanira, wiyumvire yuko uzohava ubitora, wiyumvire yuko niwagenda imbere y'abantu uzovuga neza, uzofise confiance, uri kuravuga nk'umuntu abizi neza. Ivyo nivyo bita visualisation. Ni kwiyumvira ikintu uri kuragikora neza, kwiyumvira ikintu uri kuragitsinda, uri kuragikora neza nk'abantu basanzwe babimenyereye. Rero iyo niyo bita visualisation. Par exemple nimba ufise interview, aho kwiyumvira yuko uzohava wishura nabi cyangwa uzohava uvuga nabi, ifo yuko wiyumvira nk'umuntu afise confidence, uri kurishura ibibazo neza, uriko urayaga n'uwo azoguha akazi neza. Ivyo nivyo bita visualisation. Rero imbere yuko ukora ikintu cyangwa ufise ikintu wumva yuko uzohavugira ubwoba, manza wiyumvire uri kuragikora neza.
kuko ni wiyumvira yuko uri kuragikora neza uri imbere y'abantu bizotuma ugira ubushobozi bwo kunesha ubwoba, bizotuma ugira confidence, bizotuma ugira ubushobozi bwo kunesha ubwoba, kandi ahanini ico kintu bizotuma ugikora neza. Rero no tekinike ni tekiniki ikenewe cyane, visualization, aho kwiyumvira yuko ikintu kizokunanira, ahubwo wiyumvira ico kintu yuko uzogikora neza. Iyo niyo etape nifuza gusangiza, kandi tekiniki ikenewe cyane buri muntu wese ategezwa gushiraho kugira ngo aneshe ikintu citwa ubwoba. Ikintu kigira kandi nkeneye kugusangiza kugira ngo ushobore kunesha ubwoba ni tekiniki ikenewe cyane kandi ikoreshwa n'abantu benshi, y'uwitwa Mel Robbins. Rero iyo tekiniki ni itegeko ry'amasegonda 5, itegeko ry'amasegonda 5. Rero ni kuvuga ariko mu gihe wumva ukeneye gukora ikintu, par exemple uvugira imbere y'abantu, kuvugisha umuntu, wiyumvira ukeneye kuvugisha, nimba ukeneye gukora ikintu muri rusange, harura uhereye inyuma kuri 5, 5, 4, 3, 2, 1, hanyuma ukora ico kintu wifuza gukora, ugikore immediatement. Uhejeje guharura 1, 2, 3, 4, 5, hanyuma ukora ico kintu immediatement, ko iyo tekiniki gufasha gukora ikintu n'ingoga, kandi niwakora ikintu n'ingoga bizozana confiance yo gukora ico kintu. Iyo niyo tekiniki ikenewe cyane ituma ushobora gukura ubwoba hanyuma ugakora ikintu wifuza, aho kwiyumvira ngo nza gukora kino kintu nabi, none hamwe bonkatira ninagikora, hamwe vyogenda nabi, hamwe no gukora ikintu nabi, wiyumvire kino kintu ninagikora biza kugenda neza. Rero iyo tekinike igufasha gukora ikintu n'ingoga kugira ngo ushobore gukuraho ubwoba. Iyo tekiniki irakoreshwa cyane nimba ufise ubwoba bwo kuvugisha umuntu, iyo tekiniki ndaguhanuye yuko ushobora kuyikoresha. Nimba ufise ubwoba bwo kuvugira imbere y'abantu, hajye nyene ugomba uvugira imbere y'abantu, harura 5 hanyuma ushugenda kuvugira imbere y'abantu. Nizere yuko ino video yabagiriye akamaro. Nimba yabagiriye akamaro, ibuka gukora subscribe kugira ngo uzubane nanje no mu yandi ma video, hanyuma mugire commentaire ikintu mwizera yuko muhora mukora gituma mukuraho ubwoba musanzwe mufise, cyangwa mupartage abandi muri commentaire ikintu mwizera yuko gishobora gukuraho ubwoba buri muntu wese ashobora kuba afise. Peace.